Witwa nde? Zakia. Urubatse? Bicenye mu mategeko? Ego. Nk'ubu uwo guha umuti wotuma umugabo wawe ataguca inyuma abikora nawe wenyene agiye hanze bidakunda kwihagarara, uyo muti wo ukoresha canke ni wo ukoresha? Oya. Ni wo ukoresha? Ngo bari ubushirikira ngaho. Kubera je ndumva ko nokoresha ibintu vy'amadawa nkuko. Nawe umva two bayoba nkunze kubera urukundo cyangwa yoba nkunze ku madawa. Ivyo ndumva je navyo nokoresha. Kugukunda gusa. Ahubwo ahuye n'undi mukobwa hanze bidakunda yuko babikora. Ariko wewe gusa bikunda. Asino bikora ivyo bintu. Oya. Wo mureka agiye hanze igahagarara akabikora neza. Rero umva yarinze aronka uwo mutima wo kugenda yo kwigira kweje ndumva ivyo navyo nokora. Asante sana. Filigence urubatse? Ndubatse. Bon. Filigence nk'ubu sanze umugore wawe yaragiye kubapfumu yarugaye we ntushuka ugiye hanze ni mpaka we wenyene mu nzu uwo vyakira gute? No muharira gusa yoba yangiriye ikintu kibasha kibi cyane. Yoba yangiriye ikintu kibi cyane. Ariko uwo muhari umeze neza. Witwa ngwe? Tuhe Aristide. Aristide? Aristide urubatse? Oya. Nturubaka? Urafite abagenzi ariko bubatse? Ngo nk'ubu usanze umugenzi wawe baramuroze adashukwa hanze uwo muhanura iki? Ndomanura ko yo kwivuza. Yivuze umva kubera azoza arashukwa no hanze. Hosa kumba kuna. Ari wewe nk'ubu ufite umusheri wawe yarakuroze ku buryo utoja hanze. Uwo mufata gute? Muga undi muhira ari sawa. Ego. No cyangwa umukongere nkatekana ntakundi. Guys, meze gute? Muri fresh, muri bonje, meze neza kabisa, ndashima Imana. No munsi mu gisagara cya Bujumbura imvura igomba kugwa. Akavura kariko kara. Na mama amwe yatanguye gutonyanga. Rero ndi muri quartier, nta muntu ngomba koresha ikiganiro. Ndababaza cya kibazo kivuga giti uri umugore ukaronka umuti utuma umugabo wawe adashukwa hanze. Wo ukoresha uri umugabo ugasanga umugore yarakoze umuti utuma udashukwa ugiye hanze, wo ukoresha? Ico nico kibazo ngiye kubaza abene gihugu bo muri zikartier zacu. Umeze neza? Yego. Witwa gute? Igira neza Emeline. Emeline? Urubatse? Uwo guha umugabo kugira ntaje gusambana, uwo guha umuti utuma umugabo wawe adashukwa agiye hanze, uwo ukoresha? Oya. Kubera nyene bikenewe. Sa? Kora bitwa bikenewe. Wo vyemera yuko aja kuryama hanze n'undi mukobwa? Hari gihe byoshika nkaho umuka cisanga aciyamererwa nabi. Ntasubire kwipfuza kunyipfuza. Ego. Urumva rero no hitamwe kutabumuha. Ego. Saura. Rero kuri iyo saro mubonye ndahasanze no musore asanze amwa indani ni saro ya VIP, ni saro usanga bamwera amafaranga menshi ariko bagukora neza bire bya scrub umuntu afanyaga scrub usanga ari abigeme bakugira scrub nka massage ibintu nk'ivyo ya complet. Nabahungu rero bamwa neza cyane iri mutakura kuri kujya kane mutakura ni saro nziza cyane sasa Chibitoki Chibitoki kujia kane. Sasa ukijana swali ni ile natani muulize. Una mke? Ndio na mke. Unaitwa nani kwanza? Hakim una mke kama hivyo kutane unaenda nje yani unataka upite nyuma mke wako uende fanyana nje kisha boro iache kusimama ukutane mke wako ndio amefanyaka hivyo amekuroga sio kama nite kuroga au ni madawa umetumiaka ili usipimaki unaenda nje wae usizai wala usileti ukimwi unaweza ukasirika unaweza ukafurahia swali ngumu but kama mwanamke anafikia mwili hatua kwanza ni mapendo munjia moja ama nyingine naweza nikakwazika sana sana naweza kafikia hata unyumbo kaisha so vizuri maana unasema anaweza kakwatu nafanyana nje kuna hata kwenye Biblia inaruhusiwa hata kwenye Qur'ani pia inaruhusiwa ni ukole muda uko na mwanamke yani unaishi na mwanamke mmoja haujampresente mwingine sasa niko na mwingine mwanamke anataka sasa usiende urukeruke ulienda Gitega kwa kazi ulienda wapi umeenda wapi kisha umepata mwanamke umelala naye au umefaa hivi anataka aziuye hivyo unaweza ukasirika kwa kweli naweza kuuzika sana asante sana
Asante sana. Asante, asante. Witwa gute? Nitwa Abdul Irakoze. Irakoze Abdul. Ndam. Urubatse? Oya sindubatse. Abdul, ikibazo kivuga uku. Umugenzi wawe w'umugabo usanze umugore we yaramwugariye ku buryo agiye hanze bidakunda yuko abikora amuca inyuma. Uwo muhanura ngo ikuyo mugenzi w'umugabo. Umugenzi w'umugabo wanje yagiye hanze. Wewe dufate nk'ubu ufise umugore mu nzu. Hamwe umugore wawe ukazusanga hari ibintu yakoze vy'imiti bituma we ugiye kundi mukobwa bidakunda yuko ihagarara wo kwifata gute muri ico gihe ubimenye. Ubwa mbere no mubaza kuko donke kuva ngiye hanze ko nari nkomeye ego nje nkaca sanga afise ikibazo kanaka oya kuri we birakunda ariko hanze kundi mukobwa hanze umva ntigikunda umva yarakuroze niwe gusa wo mushimira canke wo mushavurira donke kuri jewe ku ruhande rwanje no bimushimira kamere ego bimushimira sawa yase uburyohe bwabwiwe sindabutwara handi ego wewe uryohe no bimuryohererera sawa sore witwa gute Kwizera Imana Prosper urubatse ego urafite umugore mu nzu n'abana ego kabisa Prosper nkubu umugore wawe usanze hari umuti yaguhaye bituma neza cyane uronse n'undi mukobwa nubwo muba mwumvikanye byaheze bidakunda yuko murangurana amabanga yabubatse n'uyo mukobwa bikunda kuri we gusa woshavura canke woryohe urumva muri make byo shavuza nk'umuntu asanze aja hanze sivyo mugako umuntu asanzwe ataja hanze ntabwo kwigera amenya yuko bamuroze urumva jewe niko no bivuga jugi wanje je nanje kubera sinja hanze urumva je ntivyo mbabaza kubera ntavyo none aramenye yego we nivyo kubabaza urakoze cyane shavura kubera iki ushavura numva ko noba ntademara urademara kuri we gusira demara no shavura kubera rega barandotse urakoze cyane ndakubaze witwa ngo iki Nyita Lionel Ntakirutimana Lionel. Lionel umugore wawe usanze yarakugariye ku buryo uhuye n'undi mukobwa hanze bidakunda yuko demara ngo mubikore ariko we bikunda idemara kandi ubikora neza cyane wobabara canke woryohe No babara gose cyane kubera iki kubera naje urumva nta cyubahiro yo bari karampa no mu rugo icyubahiro cyo kumutima